yari equipe vraiment ikomeye ifise abantu nka 8 vraiment bari top kandi vraiment bashoboye gushobora kuronka iryamayo y'urunani yari exceptionnel kabisa waba wakoze très sérieux. Zone 5 2010 biranga niho naciye ndonka amahirwe yo kuja Istanbul comme jeune coach participa muri Children of the World. Ijya epoke yacu nta yari plus inguvu na technique nkeya pana cyane. Kiya gihe cacu le plus fort yarashobora gutsinda afise le peu de technique ishoboka yaragutsinda. Mugabo ubu ni plus rapide, plus technique, inguvu zikeneye aba intérieur gusa. Handi abandi ni plus technique na rapidité nyinshi. Nohera kuri Febabu, sinohera ku ma club, non, nohera ku bakinyi en soi. Kubera nibo ba acteur principal, nibo abantu bategerezwa ku developer jeu yabo bakayishira kuri level nziza, kuko tura umupira mwiza. Abandi noca nkurikiza n'abamenyereza. Je nitwa Nzigansaba Fabrice, abandi umucoach wa basket. Je navutse muri famille y'abana 8, abahungu 7 n'umukobwa umwe. Nakuze mbona abakuru banje bose bakina basket, niho kwikunda byavuye. Namukuru wanje umukobwa yarakina ishuri Saint Esprit. Mugabo benshi bazi mu masahani kwa we yapesheje ashike muri etazi n'abandi baramukurikiye inyuma. Mugabo bo ntibageze ku rwego yageze ko kubera we yarashitse kure, yagarukiye hafi ya draft muri NBA. Naho mukunda basket byavuye, barantwara ku mupira nkiri muto mu 86 87 so ma 4 5 ans. Guheraho canangura kubikunda, canangura no gukina. Chagiye basket ariko komeye cyane, yari komeye gose. Hariho cyane yari komeye mu mashuri, uravye nko kuri ene yitwa Kopiko, karaba kuri Saint Esprit, za ETS n'indi chape n'indi ligue yari komeye cyane, yari nk'ama interquartier. Naho twabereye umva twabonye abo ba grand frère bambaza umutima, babwamwe barabibuka bace baja mu Rwanda bakira muri Dinamo bakimamara aharisi gutaba Imana mwake bwayo. Naho ko bwa amasanyo wa grand frère n'abandi niho batwinspire muri quartier vlo. Hacaza ama generation kurikira bobo ba Olivier Ndayiragije batazira dombo benshi. Nuko muri quartier byari bimeze, ari competition tout le temps mu guhaba mu biki n'ama interquartier ama champion komeye cyane. Mwe vyabara vya football ti baf. Mugabo passion yari ubaf kujya kwa abana bose football mu marekera kwibarabara kuri libre. Mugabo basket ni yari passion uvuga. Twari polyvalent. Kubera kijya gumva saa 8 ushise kuri ene washokera basket, abakuru baje kuja muri football. Bo twakuce twari bwa determine icyo umuntu azokina. Kutuma aribo bavuze ntumanje muri basket, deje nabikunze kubera abo. Kubera ko banda bya bindi umutoya akurikira bakora karaba, hangura kubikunda. No batumye na decide carrière kabisa ya basket. Ama interscolaire narakiniye ase umva kubera wana ubonye bose abigira muri secondaire, bazaravye politique nziza gushira muri primaire kubera ko babikunda, kwa nkuba ari ama academy nko muri primaire byogenda neza. Bavyo ni politique y'igihugu, si politique yacu. Umva je natanguye gukinira ama interscolaire, yego narakiniye Saint Albert, turashika muri finale vugize iradutsinda. Narakiniye kuri Saint Gabriel, tutsinda muri demi finale na ETS umwaka wa mbere.
ukurikije turatwara coupe interscolaire 2 fois de suite yego kuri parcours mu ishuri n'ivyo. Bon, ntanguye kumenyera naciye ntangusaba papa duva ahaba ntanguye kubikunda aca aranshira bon bavyita ama academy bwa kirya gihe barabondera aba coach bakabafasha twema turatanga kudufasha kuri entente tukarosaba yaka 12 13 muri vacances abavyeyi baratudepoza kuri entente bakadutora ku mugoroba noto tangwere kugira hama après baciye nginagura muri ASK au deuxième division Kinindo twaba équipe champion umwaka wa mbere dutanguye tukira n'aba Kivunde ba Brice Kirekire twakira yari champion iryoshe cyane twagize amahirwe yo kuyitwara niho urari rwaciye rumbona rucaba muri première division. Yari equipe vraiment ikomeye ifite abakinyi benshi expérimenté uba nka tuvuye muri deuxième division kuyintegra vraiment bara aba grand frère vraiment bafata neza urumva hari nk'ama match yabakomeye ari nka face à Kerne ni gake vraiment twaro mu kibanza kuba twatuzije na Garnet turamusaza yamaze y'umwaka je mvuye mu Rwanda kinamusangayo vraiment bof hari match twakina hari match menshi twakina mugabo kenshi nka Dinamo Kerne bashobora gucishamwe mugabo kuvuga ngo bafite tandoje ikwiye byari bigoye face ya ba Abdul ba Midu ba Kababa ba Rishari c'est difficile byari bigoye kabisa ko ikibanza baragikorera mugabo muri 12 twarajamwe twari 14 12 twaragwara tukajamwe umva gucejuru ya Junga canke ya Metoko kuri carrière yabo iri kuri ascendant byari bigoye cyane uvuye muri deuxième division. Fata Kababa Placide mugabo yaciye aja mu Rwanda 99 tugatangura umva umwaka wa playoff hariyo ba Junga ba Jean Paul buke ba Omitoko Amidou Abdul Kennedy yari equipe vraiment ikomeye ifise abantu nka 8 vraiment bari top kandi vraiment bashoboye gushobora kuronka iryamayo y'urunani yari exceptionnel kabisa waba wakoze très sérieux yose yari ikomeye kwa nta numwe ashobora kugira uvuga ngo ugiye gutsinda facilement usha dore kuri za Olympique za football Olympique bari bamagabanya football bari ba Songomwa ba Nuze ba Ngoyagoye yari equipe ikomeye nta equipe rimwe yari hoba Muzinga bari bande bari baniyo ngabo agitangura Babizimana ba Kirenge yari equipe vraiment imeze ma equipe yose yarakomeye bon bien sûr yari kuri top yari Kern n'urunani na Dinamo mugabo izo zose ndakubwiye zarashobora kuzitsinda muri championnat ugasanga hageze nka demi finale ho wari bavuga ati basket vraiment ama equipe yose arangaye kuba nta numwe ashobora gutsinda facilement. Kern urunani vyarahera kuri prolongation Dinamo urunani prolongation Kern Dinamo prolongation Muzinga prolongation zose ko zari un peu faible ari nka Olympique kubera abakinyi benshi bari bagiye vuye mu runani uva hacaza Mutanga United habaye fusion ya Mutanga Sud na 7 Up baca bagira Mutanga United cyo numva nibo twarakuranye twakinana kuri Jardin twabana ku Mutanga Sud umva na ndababwira muri ati urabona kuronka ikibanza niyo kuva muri B ni mumpe transfer ngene nkane na nukuya ko tungana imyaka kubera surtout nico onye benshi bandute imyaka kandi umva kiyagimara kurusha imyaka cyakurusha n'inguvu kandi basaka kiyagiye ari centre ku nguvu cyane gusumba technique nacenje muri Mutanga United nahakinye 4 ans
2000 gushika 2004 non 2003 aho nagize shampiyona nziza n'abagenzi dukina umupira uryoshe mwage ko amaresultat atari meza kubera tuba twarakinye bashasha bavuye muri B tugahura na Batanazi na ba Olivier Ndayiragije ba Cuma ba Louise Jambazi ba Medi ba il y avait hari abajere bari extraordinaire kabisa umva gushobora gupersa no gushobora guparura gutsinda panye muri wowe urumva kuryohewe kabisa. En fait Mutanga United nahavuye bantije muri Muzinga tugiye Nairobi muri 6 bijya vyigisoda bya competition militaire ndabona ndi integra ndabona ni sawa deja nk'abo twatanguranye Mutanga United benshi batanguye kugenda notamment ba Valentin ba Freddy bande tabati bika bandanye muri Muzinga tubona change muri Muzinga en 2003. Yari experience nziza cyane ahantu hari ordre irenze kuriza amategeko kina n'abantu experience nigiye muri Muzinga nagiye mu bantu tutamenyeranye kubana je nabaye musivile wa mbere agiye kwira muri Muzinga basketball club munyuma haraje abandi batama bajano ba Muhavyi amere bita Muhavyi mugamba je nabaye wa mbere umva nagize experience nziza kuja OPA arumva ku mujene ungaye Bujumbura kuja kurya yitme y'igisoda ni nziza cyane birakwigisha byinshi. Ubwo ikintu ukunda biragoye naciye nimukira muri coaching kubera kubikunda nkaje gufasha abandi bako barakina apeti bo muri B pole ndabisanga navyinjiyemo rimwe nciye ngaho nyemba yarakaza nkadero gatoyi nari nciye ngaho kuri Dragon mbona apeti bo muri Fidel bapagira entraînement coach wabo yari yacerewe cyangwa ndabafasha acarashika turakorana pole dutanguruko hama turagira turarivura ka match amicale baramboye muri federation bashaka du propose ati none ko mbona wo tuhiba basket hariho formation igira itangure nta kuntu hoyizamo nuko ataguje muri formation ya mbere muri 2008 naciye mbandanya ntuze ya gatoyi gushika champion ihere cyane muri Mutanga United PSV ya equipe d'origine yanje ko ndiko no yita kubera niyo ateye mwaya muremure. Umeko equipe vraiment mbere naronse novuga vraiment ni ukebuke Jean Paul Burunani vraiment yari mu grand frère wacu mugana umuntu ambere adupusa bena kababa aradupusa vraiment no muri entraînement yarasaba tukabana kugira dukinishe aturindishe ego vraiment Deso achaza Garnet kuba niwe kenshi twinjiye muri tare twinjira presque rimwe aje kuri poste kaje kuri poste 3 komero zacu yari isanzwe cyane yabanga muri seti twarakirana kuri Dragon twarakirana kuri Centre Jeune twarahabana cyane umva automatisme yari yoroshe cyane bafasha abajunga baba umva nakubwiye c'était des jeux exceptionnels ikintu cyose vraiment yari adapta kuri wewe kuri nawe atashobora kugira ko adapta kuri jeu yiwe yego ngiye muri Mutanga navuga Michael Jordan Jules Kavako top la petite frère wiwe Bryce notamment ba Olave c'était un bon pivot yarazi kuri bera aba ailier cyane ushamwe na ba muri Mutanga Sabri qui était un bon meneur kabisa muri Muzinga nawe umva sans exception ni Bizimana na Niyongabo nibo bantu vraiment twagira trio nziza kagenda neza cyane.
mon ami. Aho rero sha hariho ndaherageje Olivier. Ufite yari bavuga ati Roma bacu wa muntu mwategereza kumetriza kumukina Dinamo. Mwategereza tout faire kugira ngo metrize. Hariho ba Christophe Lakatus. Que no vuga jewe vraiment mutima udasimba yuko Demokarasi mu Ameri mbene no narabonye ngaho Bujumbura kazi. Ari mu Ameri mbene no narabonye ngaho Bujumbura. Bafasha haza ba Medi qu'ils étaient intraitables sur la non. Ils étaient intraitables mu bintu byose. Sans oublier bien sûr Sambo. Ouais. C'était un phénomène. No muntu ashobora gusimba akabara 2-3 secondes hejuru. Ugafenta ukagaruka kuri umupira akawuhumata. Novuga nk'abo mbafariho n'abandi ngabo babizi nabwiye abajere bose vraiment bari ushaka gucugena ushabe ucura batanazi kina muri foudre ni equipe bataha amahirwe menshi gutwara championnat mugabo à chaque fois atabaye meilleur joueur ya meilleur yari capitaine de l'équipe nationale hari abajere vraiment uvuga ati kwimezura kuri we deja ni nka honneur umuntu aguteye kuri twe tuvuye muri deuxième division bien sûr. Voilà, j'ai donc une formation en 2008 dans niveau 1. Je trouve une formation 2009 vers la fin. Bah, entre guillemets, je vais dire que game de cas, je commence à faire ma formation. Bon, je sais que c'est bigoye. Hama je giriyo ya kabiri hacaza zone 5 2010 biranga niho naciye ndonka amahirwe yo kuja Istanbul comme jeune coach participer muri Children of the World. N'ufati ni quand iba en même temps que la Coupe du Monde ya basket. Umva muraronka occasion yo guhura n'aba coach ba haut niveau n'abana baba camp bavuye mu période nk'ico gihe twe abana bari 150 bavuye partout kwisi abakoci twari 50 n'abasiteri nka 20 cyangwa 30 vyari kandi nziza cyane nigiyemo ibintu byinshi cyane byaratumye boostinga na ntuzi yanje bro coaching. Après yo onye naciye mu Mutanga United taguma mu Mutanga United mushika 2013 non mushika ntare na mukini bava byaracamwo nkahagarika muri Mutanga kwera bafu ibintu bavugira ngama désaccord we muri équipe umva c'est privé c'est pas nze mugabo novuga yuko narayi baye mu narafashije Kerne narafashije amabeyo nindi nakoceje cyane vraiment ni brothers yo mu Camputso nanyene iri muri equipe za Busije kare yanje iviberi gitangura kwabwa bwa mbere abonye equipe yo muri interieur muri demi-finale y'amatono nka Coupe de Euro twatsinze Jimkana yari kuri nani nziza sindwa n'urunani muri demi-finale ego chatu ubonye uvuye muri brothers aciye muri Mustar ndio barafashanya na coach ndindi. Carrière coaching yanje intumbero ni apprendre plus et donner plus. Cyo gituma vraiment two fédération bishoboye yobona turonderera amantuzeya amaformation tukaduza level basi pour une fois tukagira un instructeur FIBA ou mon coach. Ego yo rêve yanje. Ubudasa ni purement technique. Ijya epoque yacu nta yari plus inguvu la technique nkeya pana cyane. Kiyagiye cacu le plus fort yarashobora gutsinda. Afise le peu de technique ishoboka yaragutsinda. Mugabo ubu ni plus rapide, plus technique, inguvu zikeneye aba intérieur gusa. Handi ho abandi ni plus technique
na rapidité nyinshi kandi rero naravye n'ubu nyine uravye reglement y'ubu irafavoriza ivyo bintu afavoriza attaque cyane umva usanga uko performinga vitesse technique kurusha inguvu yego nuko no bisigura amajambo make kabisa. Bon, ikintu ca mbere je nohera ko sinohera kuri Febabu, sinohera ku ma club, non, nohera ku bakinyi en soi. Kubera nibo ba acteur principal. Nibo abantu bategerezwa ku developer jeu yabo bakayishira kuri level nziza kuko turaba umupira mwiza. Abandi noca nkurikiza n'abamenyereza. Abamenyereza ni bakurikirana abakinyi babo babafashe aho bose babona kuba nta mujure n'umwe ari complet. Aragira akadefo fo gakosora akandika bwamwera ukamania akagahinduramwo nani. Comme ça dufashe yo rôle dufise ufasha abakinyi tuyiramplisse neza cyane. Ku ma club vraiment ni babandanye bafatanyiriza abakinyi. Ari tuntu tugorana bikunda kuba kumva ko ari doga ivyo bimanye n'abantu babahaye ivyo onye nivyo byambere perturba non seulement abakinyi mais aussi n'abamenyereza ko atwe nitwe point abakinyi baca kugira cyo kubadirisha ubu mukinyi atari à l'aise resultat kibambi resultat baye mbi bica bija kuri coach umva na equipe niyo usanga ikira perdre kuri fédération no isaba ibintu bibiri essentiel bishoboka vraiment bagirira ama recyclage menshi bagishira ama formation y'ababitre kubera simvuze ngo gware wabujanga bavuga ngo garitse bariba bon ndetse ndabyita kwiba je peut-être ko baba bararengegwa deja nk'udufa ibyo vitesse bariko ni grand V haro benshi badasuiva baritse nabo nyine après tout n'abantu ashobora kwihenda mugabo umuntu afise maîtrise afise ari reflex nibaze ko kwihenda bigabanuka yego naho uvuga ngo bariba no ica kabiri nuko botunda ama infrastructure neza yego ko infrastructure nziza ishikira climat nziza ya competition yego nivyo niko ndabibona kwese nukuri ndakirenza cyane simuze ko ndi contre aba étranger oya mugabo après tout il faut de protéger aba jeunes bacu kwera unaravye vraiment hari aba étranger baza basaba nta na impact agize muri jeu none nk'uyumva abantu abaje kwicira umwana bangaya cyangwa murusha niveau cyane ko nziza ni byiza cyane kubera bizotuma abajoueurs bacu uronka tando jeu ikwiye ikindi naco nayo makuru bazobazana tazusura kuzana niwo akunda gucuruza ngo ba flop oya bazozana wa wundi aba icirore abandi barabirako kujyanye uca hano abana bako barahabwa cha uva ngo je ndi John ngo je ndi Perry oya ngo je ndi naka umva aravuga ngo je ndi amayo urumva uwo uvuga ati uyo yaraje aramarka ama esprit abo rero nibo wayitraje noshaka ko baza apara kuzana umuntu aje kwirira amafaranga gusa je ndiko nuvyita rendement zero va je vraiment ngiye ndayikiye cyane gose